mubimenyeshe mu buryo bwo gusenga no mu kwinginga. Aravuga ngo munyikoreze imitwaro yanyu, rero ubwoba nibushire kuko Yesu yaranesheje. Haleluya! Ubwoba nibushire kubera urupfu ntigwamugumije, ikuzimu ntihamugumije. Ubwoba nibushire rero. Imana nishimwe. Reka twakira abashitsi, duhere ku bashitsi kumbure baje gukorana no gwaruka guno munsi batumiwe, bahagarara aho bari tubakaze. Imana ishimwe. Nabona abashitsi, Imana ishimwe. Abari Pantanse ntimwatumiye, n'aba bantu bashitsi badashikana batandatu, abashitsi batanu. Abashitsi bo mwishengero ntimwatumiye, sawa. Aba bashitsi tubahe kaze mu izina rya nde? Riki. Amen. Imana nishimwe. Reka rero twakira abashitsi b'abaririmbyi kumbure bo babaje. Aramakorare yaje ahagarara aha. Ni bariya nyene, nta bandi baririmbyi baje. Barihehe tubakire, muhagarare tubahe kaze mwabaririmbyi. Uno munsi mbona mwatumiye abaririmbyi beza cyane, abaririmbyi beza cyane. Aba bashitsi b'abaririmbyi tubahe kaze mu izina ryande. Imana ibakorera iki? Amen. Yesu abaho umugisha, mugubwe neza, mururanirwe. Imana ibahe imitima yanyu yipfuza, kandi Imana ibabere inyishu ibibazo ku y'umugoroba. Abakozi b'Imana aba bose nabi wacu, nta mushitsi mushasha arimo. Ndabona dusa bacu gusa, ahubwo nipfuza ko twinjira mu mwanya w'isengesho. Reka duhe kaze uyu mugetse gusa yavuye muri Kenya, ashike hano ahubwo adusengere, asengere bigiye kubandanya. Dukomera amashi n'umuvuga butumwa, reka baramutse, hanyuma adushire mu maboko y'Imana, ashire programa yose igiye kuba mu maboko y'Imana. N'umukozi w'Imana mwiza cyane, n'isengesho agiye gusenga ndazi uraza gufashwa mu iryo sengesho. Dukomera amashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ewe naramubonye cyane. Je Imana yangiriye neza mwabantu. Yesu abayuda bamubajije ati wewe nibiki? Arabishura ati nubwo mubaza ndakora kuko na data agikora. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ari Imana yangiriye neza Kabisa. nawe wewe woba maso bikugirira neza. Hallelujah. Kuko iracyari ku murimo. Amen. Hallelujah. Yesu arongera aravuga ati ko ndiho namwe muzobaho yewe. Nimba turiho nuko Yesu ariho. Imana ishimwe. Mfise imyaka myinshi, iyo nsanga narihenze mba narabivuyemwo, ariko nasanze ntihenze nyandabigumamwo. Amen. Mpaka ndamubonye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je nabonye murambabarira, nabonye uyu mukobwa ari impumyi, sinzi umuntu nacembwa ntindondere nomero z'uyo muntu, kandi bamaze kuziba. Ahagurutse acaravuga ngo rega sinavutse meze uko. Je nagira ngo niko yavutse, kandi naho yo bariko yari yaravutse ntibyari kudutera ubwoba yemwe. None imwe yahumura baruteremayo
sijya nyene. Hey! Imana ishimwe yewe. Reka ndababarire. Uru rugamba n'uru rugendo turimwo hari ikintu kimwe gusa rusaba. Nukuduza ukwizera. Nukuduza ukwizera. Hanyuma umukozi w'Imana yavuze nka mu gitondo ugaca ugerageza kugira iki kumvira. Mana kubwira ngo uri rigoti uyu mukozi w'Imana ucuyigura. Amen. Haleluya. Ndababarira ikindi kintu nabonye. Hari ibyo Imana yambwiye wowe itarikira kubwira. Ico kintu gicunge cyane. Urabona iki gitambara. Musi wabonye nagikuye. Zoca uvuga ati hari ibyo Imana yamubwiye, bimwe yamubwira yabivuye muzoca unsengera. Amen. Ndakubwiye kuri kuhora. Shatse kukubwira ko hari ikintu Imana yokubwira itari kibwira mama kiyongozi hajya. Uco gikora. Kuko naho nyene umugisha wawe uri. Kuko naho nyene uzoca ubonera Imana. Amen. Je narakunda mameshi kandi yarambera. Narakunda ga plante kandi karambera. Ariko ijoro rimwe Imana irazirasanga. Irambarira tumviriza. Utakunze gushira igitambara ku mutwe. Ibintu naguteguriye ngira ndabiha uwundi. Uze nti kwatari kilo cubi si kilo cibiharage. Oya, si kilo cy'umuceri, mere si kilo cy'inyama. Ivyo Imana yateguye. He, ndavuga nta urakoze. Ubu nyene ndakura. Ndaja muri saro baramwa neza. Nja nkubita kuku nyene. Amen. Bidiko ndabivuga abana banje bantahura inshuri cyane. Kuko barabiza Imana yadukuye. Maze kumvira Imana Imana yadukuye. Kandi hari iri kiratujana. Amen. Nibirebire. Reka dusenge. Nigikorane cyugwaruka. Ariko hari ikintu ndagusaba ugumemo. Ugumemo. Kuko ni heza. Kuko ni heza. Hari ibyiza. Reka nirinda rivuge. Hari ikintu kitunanira rero. Hari ikintu gitunanira. Urimwo ndakubwira. Ukaba mukunda kurya. Aho rero. Kuko uko witanga niko winjira mu bwiza. Kuko kubita intambuko niko winjira mu bwiza. Amen. Reka ndabivuga. Bavuze ngo tuze turabigira ibanga ariko jibye wanje mpora ndabivuga. Kugire cyo habi ntahe. Nimwabibona ntimugire muzovuge basitiya yabivuze. Amen. Je nari mazinga mu masengesho. Ndakunda amasengesho yo kwisonzesha. Kuko kenshi ni ukuramo amasezerano. Kandi Imana urinze utuma ikavuga ikivuze iragikora kuko ni benshi. Nimba amasezerano ufise heba kurya sha kugira ngo wakira amasezerano. Hanyuma Imana ikiyakora kuko irinze yasama ikabivuga izobiguha kubibona. Amen. Iyi nga yose Imana iguminyereka ndi mu nda y'indege. Bamwe nzokudodesha. Ndarivuze. Jewe ukabizibira wo bizibira ndi hehe. Sinjyanye sisinziriye nubwo yabivuze ngumamwo. None onchahe. Nzira nayo. Haya dusenge. Amen. Ashaho ndashaka guhonyotsa ukuguraho ha. Kiwongo uzobambaririre uzobambaririre ti wa mu mama. Ti yahonyoyemo. Vanishe. Sikera. Ndakurahiye. Sikera. Imana ishimwe. Sikera. Reka dusenge.
turagushimiye Hallelujah. mana yacu, Lobo sika. turagukengurukiye muvyeyi mwiza, turagukengurukiye kuko uyu munsi wari uwuzi. Hallelujah. Urakoze ku iyi tariki uyu mwaka uku kwezi mana. Lole sike. Ya sinarinzi ko nzoba mpagaze ahantu ndiko ndavuga ibi bintu ndiko ndavuga, mbese sinarinzi ko nzoba kuri uyu musozi mana nkabona ibyo maze iminsi mbona n'ibyo nabonye gushika uyu munsi, ariko uri Imana yo wari ubizi ko nzobibamwo mana. Ni wowe mana y'ibihe, ni wowe mana y'ibihe, ni wowe mana y'ibihe. Turaguhezagiye mana yacu, turavuze ngo urakoze mukunzi mwiza, ingene utwitaho, ingene mana y'umwijuru dutegurira ameza, ingene nyaguhoraho utwiyumvirako. Urakoze mwami ku gikorane cy'uyu mugoroba, aho watwegeranije ukunyene mana, aho waduhaye inzara n'inyota ukunyene mana, uko watumiye umumwe wese ukunyene mana, kuko siko byari bisanzwe mwami mana ngo tube mu gikorane nk'iki. Oyaye mana, izi saha kumbure twari kuba mu bindi, ariko mana turi imbere yawe. Ya umwacu aravuga ngo nawe aje imbere y'Imana ngo atahe uko yaje mana. Turagushimiye ku mumama n'umupapa ari hano kuko atajya gutaha uko yaje. Urakoze mana kugwaruka wazanye mwami kuri uyu mugoroba yo kuko rutajya gutaha uko gwaje. Turaguhezagiye mana, urakoze nyaguhora ku ngoma mu izina rya Yesu. Jambo ryawe riravuga ngo tukurondera ubudahumeka kuko tutazobura kukubona mana. None twaje papa, urakoze kubimaze gukoreka, urakoze kubimaze gukoresha, urakoze kubimaze kudufasha mana. Na n'ubu muvyeyi mwiza turaguha kaze na karibu mana, shishikara ugabugaze kuko ari wewe mwami wacu, kuko ari wewe mana yacu. Ibyo wateguye papa, ibyo wateguye mwami mana, nk'uko ijambo ryawe rivuga muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 ngo rego ivyiyumviro dufitiye ngo si ivy'ibyago ngo ahubwo ni iby'amahoro kugira tugire irangiza ryiza. Turaguhaye kaze rero mwami mana, shishikara wirongorere mwami mana, uhezagire programe yose, uhezagire abakozi bawe bagiye guhaguruka. Turasaba amavuta mu izina rya Yesu Kristo, turasaba umwuka wera Yesu we aboneke kuri uyu musozi mu izina rya Yesu. Uhagarara wese ahagarare mu mbaraga, ahagarare mu bavuta, ahagarare mu bushobozi mu izina rya Yesu. Maze umwe wese Yesu ari hano papa, ari hano mubyeyi mwiza, umwiyumvire ko mana, utwibuke umwe wese papa, umwe wese nyaguhora ku ngoma, icyasengera umwishure kuko uri inyishu, uri mushobora byose, nta cyakunaniye, utugirire meza. Urakoze mana, reka rero ijuru ritugote, reka ubwiza bwawe bushishikare kumvikana kuri uyu musozi, n'imbaraga zawe zishishikare kuboneka ahantu. Turaguhezagiye papa, turavuze ngo urakoze, ntidusarara kuko urutonda rwawe witondekeshereje nk'uko wabipanze. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu, amashi amashi amashi. Hallelujah. Reka duhakanya umukozi w'Imana agiye kubandanya n'umwanya, ibindi turaza kubibandanya mu nyuma. Ndaze turaza kugira ibihe byiza byo gusenga, ntuze kuja kure canke ngo utahe utarakogwako n'amasengesho. Ntituza guteba cyane mu mwanya w'ijambo, ariko turaza guteba cyane mu mwanya wo gusenga. Gusenga ndumva ko kuza kugukora ko mu kanya, ntuze gutaha ukusenga kutagukoze ko. Ugerageze ugwana intambara, wihangane, uze kubona ikiganza cyiza cy'Imana. Dukomera amashi rero ijambo ry'Imana. Sawa, kaze mukozi w'Imana. Eza shimwe, mwiriwe, turamukanye gucya bari gusenga. Kose Pastor Gahungu aramutse ishengero,
kare naje hano niba nasize ku ishengero kandi yabikoze neza. Amina. Kandi yampaye raporo ngene byagenze. Nayo yabagutumye uzurutanga raporo. Karamutse ishengero. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Haleluya! Ndacagerageza naho ndi muzehe. Yesu ashimwe. Numva Yesu anyongeye iminsi, numva umengo nzokwama meze nk'abajene. Iyo dushitse mu bajene twumva umengo twoba turatenyenya tukaba mwisi. Mugabo reka mube muritegura neza, muzodukorere mu ngata muhagaze neza. Haleluya! Uyu numwongere andongoye mu ishengero. Yohana niwe yari arabikora aheje kubatiriza Yesu, acavuga ngo uyu numwana wanje nkunda akampimbara. Ijuru rero ndemeza kuri mushinga ntahe, namwe nimwemere mukorane n'Imana, mumwumvirize kandi muhezagire, namwe Imana ibahezagire. Barikiwe sana. Kamadame nawe aduze ibiganza aramutse ishengero. Yacerewe nenzi konza kumusabira indirimbo akaririmba ariko wacerewe. Ukigwa mu nzu y'Imana si byiza, sibyo? Yesu nashimwe. Turi mikoranire cy'abajene kandi no mu bwiza bw'Imana. Kandi ashimye Dudu aje atakiri umujene kandi mikro gikorane yamaze ku umufasha kandi amukwiriye. Yesu nashimwe. Ibintu nk'ibi ni byo gushima kubera biva kure. Bwana sifiwe. Reka twubute tubangura bivanye n'umwanya. Ndibaza murazi umurongo w'urufatiro uri mu gitabo cya Yohani ibice byaho 9 umurongo wa 4. Kadushimiye kandi pasiteri w'abajene mari guhumugisha. Haleluya. Ari serious cyane urumva ntakene ibintu birevu kandi Imana umuhumugisha. Haleluya. Iyo azemo ajya marori bujya abona mbari. Hari ibintu abazumenga. Haleluya. Yesu nashimwe. Kuri programa y'ikorane banditsemo saa 8 ariko ntibavuze aho bazurangiriza. Leo usanga mwemu yera yo baraza hano. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo Mose ngo atwebereye ku musozi gusenga. Yisanze ngo amazi iminsi 40 n'amajoro 40. Bene data ubwiza bw'Imana ntabwo namukondo wo kondorora ibindi ariko ubwiza bw'Imana ntibikunda. Hari abagabo bamwe mu gihugu cy'Abarabu bigeze kuza gusenga ari gusara ibintu bisanzwe. Bavuyeho hantu bamaze imyaka 350 ariho baraho hantu. Bavuyeho basanga abami barahindutse n'amafaranga yarahindutse. Bavuyeyo bagenda kugura igitumbura ku botike berekana amafaranga. Baca basanga n'amafaranga amaze imyaka 50 bibereye aho hantu. Ni ibintu byabaye. Yesu nashimwe. Ubu naho baruka gutora indege yamiza abantu haheze imyaka 36. Amakuru muyazi n'amakuru vuba. Abo bantu barabonetse basanga indege ikiyaga nzima, basanga nabo bantu uko bagiye bameze niko bameze. Uko bagiye bangana n'ubu niko bangana. Uruyoya niko kwangana uko nyene. Mbega mwebwe murabahe muze murumviza amakuru. Nta n'imyaka 2 iheze babitoye. Ni indege yatakaye irazimira.
ifisemo abantu benshi cyane. Yari imaze imyaka 38 barayibuze. Yarayibonetse iyo ndege imeze kwa kundi abantu babandi nyene bameze kwa kundi nyene bagenda ava 38 namba isi ifisanisha abantu kubera ko Imana itahafise. Harani Imana yaguhishwa muri igihumbi atamaride uragira. Amaride murayazi ni yaminkanyari usanga iri hano hepfo haruguru y'intuze. Ajya maride yo agize afashe umuntu yikoroze mu korogo Mana yo mwejo. Haleluya. Hari ubuzima umuntu abamwo bwerekana complex ibyo ahisha. Haleluya. Kabye mu kigo cyacu. Dusome muri Yohana ibice byaho 9 umurongo wa 4. Haravuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa numye hakibona. Bababwira atawugishobora gukora mananishimwe. Yesu nashimwe. Twebwe abo mwishengero, twebwe abajene bo muri kino kibanza, reka dukore ibikorwa bigishoboka. Kora ibikorwa by'Imana ugifise inkomezi. Tambira Imana bigishoboka. Yesu nashimwe cyane. Tuze kurabira hamwe ibintu bitatu. Turabira hamwe ni gute umujene yobaho ahimbara Imana kugira ngo azagire kazoza keza. Icya kabiri Imana kwinyibutsa. Tuze kurabira hamwe ni gute umuntu yomenya amahitamo meza y'umuntu bazobana muri kazoza. Haleluya. Ubundi bacumugane mu Kirundi ngubaho utabaza ugasaza. Tamenye duvise ikibazo no munsi abana bacu babaza hatariho. Musi ni ibintu bitabaho. Nome duvise abakobwa banyegeza amabanga yabo banyina babo. Ugasanga amabanga yiwe yo mwibanga azwi n'umuhungu bakundana kwa hantu runaka ariko nyina atabyazi. Ugasanga umwana asigaye yagiye mu mihango na nyina atabyazi. Bizi umutipe umwe acuzi karanga kwijaba. Nyina nabyazi we uri kurayishura ibyo wari guhisha. Ni gute uzomenya uwawe baramuhishura ibyo ari kumubwira muri 30. Yesu nashimwe. Icya kabiri cya gatatu tuza kurabira hamwe ni gute wamenya yuko fonction icyo uri kurakora ari cyo wahamagariwe. Nabuze bingahe? Ni gute wamenya icyo uri kurakora ibyo uri kuriga ko ari byo wahamagariwe. None dufise abantu benshi batakaza umwanya mu bintu batahamagariwe. Ugasanga umuntu yibutse yuko yari umufyatura amatafari avuye 60. Waramaze gusaza ni wo fyatura amatafari ngo yaturire. Imyaka wari kubimenya waramaze kuyibwa. Benedata hari n'abantu biga batahamagariwe. Ugasanga ni occupation yonyine. Simvuze abo iga cyane ariko banzu menye ibyo niga ibyo nahamagaye. Hariho n'abavyeyi basunikira abantu mu nyungu zabo ariko atari inyungu yakazoza k'abana babo. Ibirumvikana ngo mwana iki kiganga mana naso nico yize mwana. Kumbe yoba umumekanisiye ibyo by'ibiganga siyo doye. Ngo mwana wajya mu gisirikare kubera afise abantu bafitaniye bifu akere kuntu umwana yakura azoba kubita imitwe.
kumva umwana gusa ntibimurimwo yo kwibereye padiri. Niba usanga iyo ageze mu bigero ibyo yari gukora abikora ibitari byo, usanga mbise amabanga birabangikanye, icyo yahamagariwe kikanyohwa n'ikindi atahamagariwe. Yesu nashimwe cyane. Rero dufise teme, kora ibikwiye ugifise inguvu. Niyo teme, kora ibikwiriye ugifise inguvu, kora ibikwiriye. No munsi inguvu z'abana bacu zahereye mu kabare, zahereye muri boite, zahereye mu makarata. Musubegerageza kuba nkino umupira ntabihamagariwe, ndavunika. Navunitse ko hari abandi bavurika ntibabihebe. Jewe cyangetse ko atari iby'iwanje na cyenda biheba. Bugi ibintu wahamagariwe nawe ubikomerekeramo, ubigumamo. Alo? Petero abwira Yesu, tukuve ko tujehe. None nabandi bari bagiye no. Bari barose yo baja. Ariko Paulo na Petero twebwe nabwo tukuvako nuri tujehe mana. Ibyo uri kuravamwo nuko utabihamagariwe, ibyo wahamagariwe wumva wo byumako. Nawe unanirwa ku ishuri urasubiramo ikizamini, ukumva ko tayindi session wojamwo niyo nyene, ukumva wapi akagumye bagira iki, akagumye bagumako, ntugahebe gumako. Yesu naje sinarizi ko Dudu nawe asiya aririmba indirimbo kandi shiri mukanya yatambe shiri wawe eshe, ariko mana yo mwijuru n'umuriro eshe, mana yo mwijuru akimana irarema, imana ikora ibintu by'ibihata. Muze mubyare murondoke, muze mwikundane. Haleluya. Imana ize yoroshe ibintu bize, muze mugume mwibanira hafi ibihe byose. Iyo murabiye mu marori aranezerwa cyane. Ayo mashina y'Imana. Erega nta muntu bitabera nuko bigoye kuboneka. Nawe Imana ibigukorere, nawe Imana ibigukore, nta muntu bitabera, nta muntu bitabera. Alo? Imana yavuze ngo muri ubwo, ngo muri iryo hanga, muri repentance, ngo nta kigore kizobura iki. Bo baburiye hehe? Nta kigore kizobura ikigabo. Ihangane. Ariko gabanya amafuti, urabe neza gabanya amafuti. Ubundi abagabo ntibarongora abagore bashoboye. Ndaza kubivuga. Abagabo barongora bashobotse. Nta muhungu n'umwe yigera arongora umukobwa ashoboye. Naje madamu namurongoye, hari abandi kunda abagore. Haleluya. Hari abandi ndabahamagaye ati watetse ufise iki, ngo tuma tagisi ndaze bitugane. Nje mbona sherera araje kugakinga araje. Usanga agomba gabanya ibiciro. Wewe bitotaka nini? Turagabanya ibiciro nawe. Turagabanya ibiciro. Gabanya depense. Amayinite ngo shiri ngurira tugane. Ibintu nk'ibyo by'uburufu remezo. Urakende kudepanda ku musheri mukimenyana kwe. Nimamara kubana nawe. Ndagwaye ngo mvuza yakugushe. Ibyo nibibaho. Igwarize muzohurira safarini. Ihagarareho iyemere. Haleluya. Hari abantu benshi ondeni garama z'abanaume.
burya umugore amaze kuba umuzigo w'umugabo aba atari we. Alo, akantu bakumvise. Hari umugisha Imana yamuremeye yigwarize, nanje nigwarize, duhurire hagati. Ibikomega ni mu vyumva. Amor Imana wane nawe. Yesu nashimwe. Kora neza kuko uzobisanga imbere. Ibyo uri kurakora uno munsi ukiri umujene uzobisarura ejo. Baca umugani mu Kirundi ngo igiti uzokugamamo ugitera ryari? Ugitera ukiri muto. Uno munsi uri gutera iki mu bujene bwawe? Udufise abantu bakiri bato basigaye bavuga nka RPA, basigaye batokinga. Kasanga umbeya uko ndani yabo. Sinone umuntu yarashaje kwe. Ati umuntu ugasanga umwana yaramaze gukura kandi akiri muto. Ibyo uri kuratera uno munsi nibyo uzokugamamwo mu myaka iri imbere. Uri gutera iki? Yesu nashimwe. Reka turabire hamwe bino bintu bikenye cyane. Icyambere, menya yuko namburiyo nk'umujene nk'ugwaruka. Iko cyambere, waremewe gukorera Imana. Miso ya mbere ubereyeho wewe nk'umuntu ukiri muto. Haleluya. Waremewe gukorera Imana. Tubona hano mu gitabo cya Luka ibice byaho bibiri. Abavyeyi ba Yesu ndera. Haleluya. Muri Luka 2:9 arababaza ati ni iki cya kundondera? Imuzi yuko kwiye ko kwa data. Yesu mu myaka yiwe y'ubuto abavyeyi hari ibyo bamwiyumvirako. Barasifiwe. Ariko Yesu yarazi yuko atakindi abereyeho icyambere gukorera Imana. Fata inkomezi zawe zose ishire mu Mana. Haleluya. Hakiri kare uvyimenyereze. Yesu nashimwe. Inumbero ya mbere dudu, inumbero ya mbere mwese uko mukorera Imana. Nta kindi twaremewe. Umwana w'umuntu aremewe ibintu guhimbaza Imana ariyo kuyikorera hamwe no kuganza iby'Imana yaremye. Mu byumviro vyawe ipfuze gukorera Imana. Bipfuze abariyo passion abarico kiza imbere muri byo gukorera Imana. Mu Mana hariyo byose. Harimo abagore beza, harimo imodoka nziza, harimo abagabo meza, harimo indege. Mu Mana narakime kibuze. Ikibazo tubironderera hanze. Ubundi sija kumva umusore muri Pantaze usanga kunze umupagani wo hanze n'abakobwa beza beza bari hano. Tuvugisha ukuri. Ariko intumbero ya mbere babikora beshi baba bakene kunyegeza intege nke zabo. Alo. Yesu nashimwe. Mu Mana harimo byose, nta kintu kitari mu Mana. Ariko nituzi kubirondera. Yesu nashimwe. Icya kabiri, imenyereze ibintu byiza, gukora ibintu byiza. Kwimenyereza ibintu byiza. Barasifiwe. Hano mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice byaho bine umurongo 8 havuga ngo kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bingahe? Kuri bike. Ariko kuba Imana kugira ikimazi kuri bingahe? Kuri byose. Kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Imana nishime cyane. Iyo umuntu akiri muto abagifise mirimo yo kwimenyereza. Turabona umudamu bitana amaze gusobanuka umwana yamuhaye azokorera Imana. Amusunikira ku birenge vya Eli mu nzu y'Imana. Atangure kwimenyereza. Imenyereze gukora ibyiza. Imenyereze gusenga. Imenyereze gutanga amashikanwa. Gira ibintu yiyemeza hakiri kare. Ariko n'abavyeyi bacu rimwe turica abana bacu.
bari muze ajya amadesirani twereka abana bacu, abazungu ntibayereka abana babo. Ayo makuru ntimuyazi. Umwana azokura abona ibipopi, abona isene zicoboka. Hariho n'abantu bakuze babikunda bijya bitipe. Ibintu by'uburezi bimeze ukuntu. Bita bikwaye. Namba ngo ari Diamond, ngo cyobona umuntu aragurutse fyo. Sina Yesu bamwerekeye ko. Mwana akura mu mutwe huzuye mw'ibyo bintu, ibikere, ingona. Ibintu. Uzaba abashinwa, usanga umwana wagiza asambura imodoka, akora telefone. Allo. Agakora ibintu bidasanzwe. Gazakora ibintu. Berekanye umwana afise imyaka 9 yahejeje kaminuza, wambere mu isi w'umunyabwenge. Haleluya. Yarangije kaminuza afise imyaka 9. Afise ikintu bita EQ descendis. Haleluya. Habona uwo niyo jya mu disiyane me. Gira amashena mukura mu ishene yawe mu nzu. Hari abantu bazi ngo niterambere. Niterambere. Haleluya. Bijya mu barabu nibibayo. Batara kumwigisha umwana ko arabasi. Umwana waranye yumvise indege afise umwaka arayumva. Ati ndege y'Amerika iraje kudutera gaca yihisha. Ibyo nabiri mu by'ubudesiyane. Akura yibaza kukuntu batereza neza. Ni ibyo biri mu butwe bwiwe. Yesu nashimwe. Gira ibintu mwimenyereza hakiri kare. Mwimenyereza imenyereza ibyiza. Mwimenyereze gutera imbere birashoboka. Kandi akwibira ibanga rero. Ahantu umuntu atakariza ni yatamura wa mwanya umenya ntacumaze. Ni abantu benshi ibyo bitari byo. Wa mwanya wa vakase ni abakobwa benshi batwarira amada. Uko bariko barimenyereza ibitari byo, bariko barakumburukanya. Haleluya. Babi bimenyereza ko bifisa akazoza ejo. Yesu nashimwe. Ekime twagiye mu kinama gusura famiye y'umuntu yitwa Kidumu. Kugira ngo aduha amakuru y'ukungere Kidumu yakuze. Yatangiye gutoratora amagopo anategeneza ngoma. Igihe abandi bakinawe yabari muri sembare vuza. Haleluya. N'abapagani iyo bimenyereje ikintu baragera kure. Baratera imbere. Ariko abana bo mu nzu y'Imana ntibimenyereza. Imenyereze. Gira ibintu mwimenyereza. Imenyereze gufukama, imenyereze gusenga, bizogira ikimaro muri kazoza. Haleluya. Yesu nashimwe. Dufise abantu kiyogiye basigaye bimenyereza guterura ivyuma, bakemeza amakarate. None uzakoresha he? Niyo mpamvu ni ukavuga ubutuma usanga amakate wayapanze. Sasa ndabubwa duvugisha ukuri kabisa. Ingeso iraraba. Burya ibyo wimenyereza bica biza muri kamere. Ukazobona umuntu kuba aremeye gutukana ati mu rututsi. Sasa unatukana na vipi ba? Kumbe nibyo bamumenyereye. Je nibuki wacu baranywa itabi. Nyokuyera gutuma ngenda undomekere mwana. Ugaca uzurasoma. Dutangura gufata ibihunda ukabigira itabi n'ibindi bitabi bya turumbombeke. Kwe nibyo wamenyereje wa. Ikintu bita ingeso biva mu bintu wamenyereye. Niho hava character ingeso. Ugasanga iwanyu wamere kuvuga cyane nawe uzokura uravye nabi. Uzosanga usanuka gatari. Nibyo wamenyereye. Nyoko yavugira hejuru, soka avugira hejuru. Rero bamaso
hindura ntabwo ukiri muto wimenyereza ibyiza. Niyo mpamvu igitabo cya Zaburi aravuga ngo muve mu nama z'abandi z'ababi, ngo muve mu nzira z'abandi z'abatyokoranyi, gira ibintu ureka. Dufise abantu hano ari abasambanyi kubera babanye n'abasambanyi babamenyereza. Ugasanga wo umumama mubana mu gipangu n'umusambanyi, haje ibigabo bibiri aje gupasira kimwe. Imenyereza, benshi barimenyereza, kandi mu mimenyero niyo abazimu binjirana. Naba ibyo wimenyereza nk'ugwaruka n'ibiki, nk'umuntu ukiri muto wimenyereza iki? Simvuze ngo nyishure birabe. Alo? Naba ibyo wimenyereza uguha igicapo cy'icyo uzoba uri ryari, uri ejo. Haleluya. Icya gatatu, kubaha abavyeyi. Iyo umwana tubaha abavyeyi arakenyuka. Barasifiwe. Dufise abantu sana usanga barakijijwe bagaca banka abavyeyi babo. Gukizwa n'ibisobanuro ko n'abavyeyi batarakizwa ngo ubagararize. Ikizobereka ko wakijijwe ni ukubumvira. Tubizwa musa abantu bakijijwe cyabaragarariza umenga bagiye mu yindi leta. Kinywa kinanuka lakini gifanye nini? Boju umuvyeyi bagote ngo na konka nyina ngwaye iki? Ngo nta muntu yanka konka nyina ngo agwaye amaherere. Imbere y'ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa kabiri ni ubw'abavyeyi. Dufise abantu benshi bafise imivumo kubera imivumo banduriye ku bavyeyi. Ego nyoko nta gifaransa azi nta problem, ariko yarakomeje tumutobora. Nuko ugenda utambuka nka nyoko wawe kandi ashaje umeze nkawe. So wawe ukomeze kose bagiye kuraba ADN yawe mufise amaraso bujyamwe. Sasa wewe kuneta bitu bya wapi? Ukomeze niso. Je kimeabaye mariage anavuze se uyo nagikomba se uyo musore bamusize mu kirere mu gikabo. Azafata abavyeyi bibamureze mu kinindo runaka basha muri voiture. Bagenda hano mu rubanza runaka mwese. Wa wundi yitiriye ngo nisi avuze ijambo biramunanira batakwa amazi. Se araza avuye hari inyuma ngo nubundi ngo ntiyari umuhungu wawe. Niyo mpamvu byakunaniye. Urakene gushika kure no gutera imbere ubaha abavyeyi. Namukene gushika kure no dufise abantu usanga bahanuza impanuro zabo abandi bo hanze. Nibibaho ndakwibiri banga mwe mutazi uko umuntu akura amaso yiwe ahuma, ayikwa y'imwemu abanda akura ahumuka. Ndi mari mubizi akari mari mukazi uko umuntu akura amaso yiwe y'indani aguma abona kure. Niyo mpamvu umuntu akuze agati ngo mwana genda shamana uzobonera imbere, genda no we arabona ikintu uzobona ejo, arabona ikintu ejo uzohonyora kandi umenga arahumye ariko arakibona. Kindi cya kabiri, ibintu bikomeye bihambaye abantu bakiri bato ntibabishobora kubitorera inyishu, ariko abatama barabishobora. Abatama nabo bafise defu, ibintu byoroshe ntibabishobora. Allo urumva ukane bashobora ibikomeye. Ako nakumvise rero burya abantu b'abajene iborohera nibyo bafata, ariko ibintu bikomeye tubihebera abatamu.
kandi ntabwo ukeneye gukomera urabegera. Mana mashi, haleluya. Hindura namutubaha abavyeyi ububahe, ububaha abavyeyi. Hano mu gitabo cyo kuvayo ibice byaho 212 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu cye oraho Imana yawe nzoguha. Imana nishimwe cyane. Hano ni muri dikomani ni mabwirizwa 10 Imana yahaye Musa. Ibwirizwa rya kane avuga ngo wubahe nde? So na nyoko. Tumvise no Musa abana batuka, abana biba abavyeyi bakabiba, abana bamenera ibanga abavyeyi. Haleluya. Narimbuze twebwe ugwaruka duhindukire. Hariho guhinduka no guhindukira. Yesu nashime cyane. Icya gatatu kiravuga ngo kumvira abavyeyi. Kumvira. Hariho kubaha no kubumvira. Yesu nashime. Kumvira abavyeyi, kubumvira. Kumvira abavyeyi muravyumva, kumvira. Hari mu gitabo cy'Itanguriro 27 bitaravuga ngo Isaka abaza se Aburahamu ati mbega data, aramwitaba ati nikiga mwana wanje, mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umagazi w'intama ari hehe wo gutanga kw'ikimazi no konswa? Aburahamu aramwishyura aterega mwananje, Imana niyo iri bukirongere umagazi w'ikimazi cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Imana nishime cyane. Turabona Isaka yumvira se. Haleluya. Yaramwumviye. Haleluya. Namukeneye gushika kure bahafi abavyeyi bawe. Mari muzi ikintu cya mbere umwana avukira muri famille. Umwana avukira kugwanira umuryango. Ariko waruguruye ufatanya n'abiba, abiba urabereka inzira, abantu barabesikoka so wawe urabereka inzira. Alo ejo hari urugamba twari turimo runaka rw'umwana umwe yasize muri sirikwise wiwe, yamuze muri sirikwi y'abayesikuru, asanga uwo mwana niwe yaprovose kugira ngo se bamwibe. Umujama niwe yabikreye kabisa. Habuze gato se agomba kwinjira mu mihimbi ndani, kumbe ni mutoto njo ari kreye yo diri. Dufise abana batega base bagashira amaomo muri dushe ngo reka pfe ijya benzi ndayitwara. Dufise abana bahohosha abavyeyi babo. None uwo mugishizo ukura he? Bwana sifiwe. Kumvira abavyeyi, kumvira icyo byakubwiye n'engeko, umvira harimo umugisha abavyeyi bakoresha. Bwana Yesu afanye nini? Asifiwe. Kumvira, umvira. Mwidufise abajene usanga bazana abafianse ku munota wanyu. Umutipe mwarakundanye, waje kubwira nyoko canke so mukubamenyesha gusa. Ico gihe bazo gusohora ati ntacyo turamuzi n'intagondwa, nidutabikora ari ijana reka dupfe kumukora. Hari ikintu bita decision na proposition. Dera abana bacu no munsi baza muri decision, mana namukunze wowe ni wikundiye eshe none umuvyeyi yovuga iki apo nifunga kinywa? None wikundiye, we ni wikundiye. Uzubatse Isaka niyihitiyemo, yabwiye se ati papa harageze ngo se ngo acarondera umukozi ngo aza kukwera ngo genda unonderere mubi wacu. Nambara ikintu cyo kwitondera umuntu muzokubakana. Kubaka
n'inzira itegere tu sikini usubiramo namba wihamije urihamije utajijua tuguherekeza twambara amakositime abandi bayatire tuguherekeze muri gihonomo sawa urugo n'urwabo n'urwa babiri haje mu wa gatatu y'abaso y'abanyoko ya pasiteri ntibikunda ko baca umugani ngo imyenge y'inzu imenywa na nyinayo byakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana izo guhitiremo ariko ibyo bibamuhanuza kera hari abantu b'abaranzi ukarangiye ati mbega ujye mukobwa n'uwahe yakuriye he se na nyina ni bande ekuro munsi usanga amakarande n'amakarande byose bihuriranye ugasanga iwanyu mwari abarozi urongoye umurozi ugasanga iwanyu mwari abakene urongoye umukene burya niko gira ibintu muhindura mu izina rya Yesu. Muti urukundo mwese murakenye sasa mudasedera nini ngo ni mapenzi ngo ni mapenzi karande zibiri zirahuye oya je ndivugiye karande zibiri zirahuye sasa mudafaulu wakati gani Imana ibwira Aburahamu ngo va kwa so Tera yari umurozi nabwo Imana yari kumugisha Aburahamu atarava kwa Tera va kwa Tera kandi burya Aburahamu yavuye kwa Tera Sara uburozi bumaze kumufata amaze kubingumba amaze atake bwakamaze kuba baragenda Yakobo nabagira imyaka acarongora na wenyine kwa Labani kandi mu barozi Reya ngo afashe ibirozi by'iwabo abizanye mwira pasi karabaye none Yakobo ati ngo mana yimbindurira inzina gira ikintu yinuye narimuze Imana ikuderivre mu izina rya Yesu. Imana ikubore urakeneye new generation urakeneye ko Imana ikubohora yuri kuri raba nacyo uzova irabe nawe aho avuye raba so ubuzima yabanye oya raba ko kita feedback urabe inyuma ya raba wavuki iwanyu barabandwa baraterekera niwe batuma kwa imiti niwe batuma sasa wo vipi wa haleluya Yesu nashimwe ikintu cyo kubaka uratohoza ukabaza ngo motife ngo yarambiye ngo yarize ngo sanzatize zeba mutumara amazi nani bibaho none warihe biravuga ati ngo ugwishwa n'ugwisha bose ni bamwe ari ugwisha n'uwagwishijwe bose ni bamoja ikiri bita mariage sikiri cyo buryo bw'impwemu bari mubizi ni cy'umubiri ariko cyica mpwemu Eva yarabanye n'Imana yiwe neza ariko amaze kubana na Eva ikiri bita imyuka y'imiryango bituma akosanya n'Imana. Rero umuntu muzobana imyaka yose itonde namenya regarega reka bayahome yihanganega babanze bayahome nari by'ibisantima babanze bayahome kutarongora si icyaha ibyo bari mubizi kurongora n'amayitamwo wihitiramo ariko winjiramo maze kumenya ngo yewe wa musore wifuza kurongora baza kugira iki ngo urabanza umenye ko imyaka yawe si amafaranga si amashuri ni imyaka bisigura iki ntuze wicuze ngo iyo namenya amano iyo namenya si jambo iyo namenya si jambo Yesu nashimwe kangane ku musozo mvuga icyanyuma haleluya Yesu ashimwe
ikintu cya nyuma avuga ngo kuba umusore cyangwa umujene ugumya ibanga, kuba umunyebanga. Jewe inkoni za nyuma nakubiswe mu rugo nari namenye ibanga ko twatetse inyama, kandi by'ukuri twe twatetse inyama ngiye gukina bwati si tulipiga nyama nyumbani tutabayima. Mutonyi wanje aravyumva abibwira papa. Papa engeze ahantu bita Mumbari. Mumbari murahazi? Mumbari ni feke. Mumbari umaze kwiciramo neza witunye kubera imbeho ya ruguru. Papa nawe yicara ngene impande ngene y'umuryango ngene nare ntabiryo mikino. Undi hari abagabo baza baratinya no muzi bamurinda urukamba. Yesu nashimwe. Papa yumvise amakuru yeze igisate cy'umugaratuzi yarankwise, kandi ibyo navuze byari ukuri. Erega buryo kuri kose ni kuvugwa, kandi baca umugani umunyabwenge ajya utwiwa tuhishe. Imbaraga nyinshi abarozi binjirirako ni imbaraga zo kumena ibanga. Nakarana twabwize mu gitondo, namukene kugira kazoza keza bikibanga. Hano tubona umwana bita Hamu. Hamu muramuzi, umwana wande? Umwana wa Nowa. Yagiye asora ubwambure bwa se hanze. Umwuzure umaze gukama, Nowa yarabayeho ngo atera uruzabibu rurera, aca yenga impeke. Yenze impeke iramuboreza. Umwana we w'umuherezi bita Hamu aza kubona se, aca afata mikoro ngo papa wanje wacari gusa. Ibyo yaravuze byari ukuri, ariko yarabizize. Mwedumvise abana abajene bagenda basohora ubwambure bw'abavyeyi bwabo hamwe ngo iwacu ni twatetse, papa baraye baragwana. Iyo ni laana, iyo ni laana mbaya. Hari ibintu no mwishengero abana abo bishengero ntabwo bavuga ibanga nibibaho. Burya ukubayeho ibyo uvuga byerekana icyuri, byerekana muri umucangiro cyangwa uri umwana. Simbuze abacangiro amaze kubona hano, reka nanjye namaze kuba umwana wa hano. Bambwira abantu bataje, mwibaza ngo hano gusa ngo ni wanyu mwenyene. Abantu babigira abantu badaje hano si wanyu nkoni, nanjye nduwo munga mafu. Haleluya. Cheri umva bibiri. Ayayayayay. Haleluya. Utoze ku muntu kumibanga. No, iyo se abantu benshi umusibi bicwa nibyo babonye batabitse. Nabibye banga. Isi na kare twabivuze kare, Imana ibeshiho n'ikintu bitibanga. No musara abantu benshi ariko barapfa kubera hari amabanga bamenye, bibaza ko ayo banga bazoyamena. Baragusuye basanga uri kimena banga. Uwo nabaho mu bwami, uwa inyuma y'ubwami, ibwami abantu bagumye banga. Komera Imana washi. Yesu nashimwe. Turakeneye ko abajene bacu, abana bacu buba abantu bagumye ibanga. Kanya bigenze gutyo Aburahamu bambe Nowa amaze kuva mu itiro, amaze kuvyuka, amenya amakuru y'uko Hamu yamumara amazi, yaciye abyukira kumuvuma. No musa abantu bacafuza abirabure bavuga yuko ngo twebwe ngo twavuye ngo muri Hamu, ukubera ngo Hamu baramuvumye ngo acarirabura. Ariko siko biri mizina rya Yesu. Nambari ibyo niyo mpamvu Yesu yari umwirabure kugira ngo umure. Vuga ati nivyo. Mwirabure.
kugira ngo atugumure twebwe natwe twere amashina y'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana bivanye n'umwanya. Mvuze tayito imwe indi nzoyivuga. Haleluya. Iki cyari ikintu kivuga ngo ibyo utokwirengagiza gukora mu gutegura akazoza. Icyambere twabonye nuko umenya yuko waremewe gukorera Imana. Icya kabiri imenyereze gukora ibyiza. Icya gatatu kubaha abavyeyi. Icya kane kwirinda gufata ingingo utaha abavyeyi. Biri mu abavyeyi sibyo? Ntugafata ingingo utahanuje abavyeyi. Kurakora byose wosanga nyoko yarabishuriwe bimubwiza ukureka kare. Dufise umusa abantu menga barigenga ndataha niwanga ndarara hanze bafo anomeje cyo kwa dufise isaha uyirengeje utarataha burugo warigwariza papa yaca yugara yaca asobanya sibyo byabo ntutoroke agaca yugara inzu ngosika winde mu gipangu gaca wumvimba huru gakominduru. Yesu nashimwe. Haleluya. Ikindi kumvira abavyeyi, ikindi kwirinda iki nakibagiye ntacyo nta problem, kwirinda gusamara. Haleluya. Nabukene gushika kure wirinde gusamara. Muri batubona umutipe yitwa Yetuko, yitwa muramuzi, yari umujene wo mu gihe ca Petero. Yetuko aragenda arasamara, abandi baririmba we yasamaye. Kwishuri narifise umutipe twigana, yo aragenda kwiga afise ikiyo murakizi. Abadayimoni benshi niko ya turiko turiga we defata ikiyo agishira munsi hariya. We agatupa ari sinema. Aramiza abantu bambaye abona abadayimoni. Abandi bariko bariga ariko we ari hehe? Abo bazimu bashemye izina rya Yesu. Abanyeshuri oye! Imana ibarinde. Urabona abandi bari mu interrogation we ari mu kiyo. Ariko arabimuzu abakobwa zo musi bambaye. Azirabira mu kiyo. None uzogira ubwenge ryari buvuye kwande? Yetuko yarasamaye, amaze gusamara yikubita hasi arapfa. Hari abantu bavuga gusamara, ntugasamara. Bakobwa ntimusamare. Yesu shimwe. Mube maso, mubere maso ubukobwa bwanyu, mubere maso ubusore bwanyu, n'ahandi ho buraribwa nk'akabenzi. Hano hari ibigabo by'ibyigenze n'ibimama by'ibyigenze. Hari ibidamu by'ibyigenze. Alo abasore oye! Mube maso, mwibere maso. Mwibere maso bajene oye! Bajene oye! Reka dadi adusengere ariko mwibere maso. Mwe gusamara. Ibi dusamaza ni byinshi. Kandi burya umuntu asamara ni umuntu atagiri yaja. Dusamare. Ayo message ntagusamaze. Ibyo bitumbura umushi muri misi makari cyagezeho utunyama duto twasenya sengese. Tato namba twavuye he bane umujyu. Tato. Tiya tunyama nako turaryoshe kumva. Muri makurumva bagabanyije ibiciro umuntu wese yifuza inyama akabona yipata. N'ibindi bitugare. Abakobwa twaba mani yo mwijuru we. Sasa urasiye iyo bitu byote ibi. Nibisamaza. Kwaje. Barahugaye batuzanira. Umva abantu bateka mitwe baze. Ibi
ibyo byose nibasamaza. Hari ibintu bidusamaza. Umuntu agwaye dutatu ataragusoreza kurusha zingazita umenye imisengise. Basa karibu. Ayo mashina y'Imana. Imana ikunda gusamara mu izina ryande. Imbere ni heza. Komeza ugende imbere ni heza. Haleluya. Mwega muzo abantu badasanzwe. Muri mwebwe hano hari perezida, harimo abami, hari abaminisitiri, ariko ibyo bizoba nutasamara, ntusamare. Ni ndani umuntu yaba yarize yigeze kuba araza amaguru mu ibase ariko akora ikibazo, ariko arahonda. Twara turaza amaguru mu ibase kugira ngo uresiste ntusamare. Jewe kusengera ahantu kanyarira ndana ku giti hejuru ni wasinzira uragwahaza urameneka. Abandi barabara mu mazi basenga, twagerida ku ikongoro ukaraza amazi pasta ukarara mu mazi ati hapa ni kizubarapa taenda na maji kandi akanye imenyereze ure gusamara. Shalom. Ibisamaza abantu birahari kandi mw'iyi minsi abantu bishwe no gusamara. Yesu adufashe cyane. Paulo hari amajambo yigeze kuvuga ku bijyanye no gusamara. Aravuga ngo jeho ndiruka si nk'utazi yarazi yaje. Yesu adufashe. Paulo yari mu bantu bazi yaje. Baravuga ati sintakaza umwanya ndaziyonja kandi jewe nkubitana ibifuza simpusha ndaviza. Kubera iki mwabakobwa, reka ndababwire, numva nosubira kwigisha kandi nagomba senga umwanya watujanye. Mwabakobwa muri hano ntimukemere aba bahungu ko babasamaza naho muba mwicaranye. Reka ndakubwira wa mukobwa, ukwiye kubona ko umuhungu ari mubi mu buzima bwawe nimba utagomba gusamara. Ndabavuga mwabahungu muhari muri babi, muri babi, muri babi, muri babi, murasamaza abana b'abakobwa. Ndabivuga kuko nanjye narabaye mubi. Muri babi n'abakobwa murajyaho mugatwenga mukararika mukabona ngoba ni babi. Ugomba gushika ku ntumbero, raba umuhungu muri kumwe ko ari mubi. Ni wabona ko ari mubi uzoca utinya cyane, uzoca umuti azobaho nawe nagutinya nawe ubeho umutinya. Ico gihe ntazopfa kuguta mu rudubi. Umwanya wari wose muratwenga, akura hari hose ukemera, akubwira ibingo cyaha telefone ngo cya ndababara mbere umengo no businozana inkondi noneho ndababara. Iyo ngaza umenga no kubita abakobwa we uri kuratwenga agusamaza agutera inda, we waguma ari umusore nawe urakecura. Ubuzima bwawe bose buba bupfuye, uzoja he? Arabandanya akazana uwundi, wewe ugize sheke ubuzima bwawe burafuditse buba buheze. Nawe aguma ari umusore nta n'umuntu azegera amenya ko hari icyo yakoze, nawe ubuzima bwawe burapfuye. We ni babi. Ni babi. Abantu bashobora kukwicira ubuzima ni babi. Umwanya ni muto mba ndabashingiye intara. Tugomba tuje mu bindi. Umwanya watujanye. Ku kindi gikorane.
nzobabwira ububi bwabo. Mube neza gute? Aho ni heza. Nico gituma nipfuza iyo jambo tuzorigarukako. Vyoba vyiza ndarisiguye, shobora kutarisigura neza nkuko nshaka kuryagura. Ahubwo ndabasizemo ideni kugira ngo mugume mumbaza tube beza gute. Muzombaza. Bibaye ngombwa dushake dutegure n'ikindi gikorane vuba kugira ngo tubabwire neza. Tubabwire neza. Kandi nzobashingira intahe nyinshi, nzoca ndabashingira n'intahe. Nanjewe narabaye mubi iminsi myinshi kandi nitwa ngo ndasenga. Ariko ikintu gikomeye cyane, sheri wanje ntiyasamara. Ndagufelicita sheri. Kabisa. Aciye abyibuka arabizi. Aciye abyibuka. Hallelujah. Mureke gusamara nk'abakobwa mwe. Mureke gusamara. Kandi abahungu ntegerezwa kubabwira ingene bategerezwa kumera. Ubwiza nzobabwira ubwe ingene mute aba vuba cyane, vuba. Mubitegure vuba kugira ngo twerekane idonido. Muce mubitubarira. Mubitegure vuba. Cenda bibabwira. Ko mwanya watujanye kandi amasaha aratureka. Kuko cyane umwanya nzowubaha, tuzotangura kare, mvuge ububi bwanyu, mvuge n'abakobwa basamara n'ingaruka zabo. Ntazo sinavuze. Mvuge n'abakobwa badasamara aho bazoshika n'ingene n'ivyo bazobona. Njene mu ijambo ry'Imana ubu nari kwivugira Paulo wenyene ingene yasamaye ari karahiganwa. Musi umwe yarigeze gusamara. Paulo reka nivugire Paulo ndeka abakobwa n'abahungu. Bibiliya imbarira ngo umunsi umwe Paulo yari karahiganwa, ari mu ihiganwa. Hari gikorane cyangwa ihiganwa ryari ko riraba mu Bugiriki. Niho yavugiye ajamajambo ngo jeho ndiruka ariko si nk'utazi yaje. Yari yamaze kwitegurira ihiganwa ry'ingumu. Bakubitana ingumu hajya avuga ngo jeho nkubitana igipfunsi simpusha. Yari yabonye abantu bakubitana ipfunsi bagahusha ariko wewe ataravuga ngo jewe simpusha. Paulo yiruka ziyaje. Hallelujah. Bibiliya irambarira mu makuru y'ugo ruhiganwa. Abahore ngo ari kararaba biruka. Hari mirongo itonze. Unazi abantu bahigana usanga hari akarongo kameze gutya na gutya bose biruka mu murongo. Arbitre canke yarajejwe ahantu ngo avuze ifirimbi. Avuga ifirimbi bariruka. Rimwe kabiri gatatu baravumbuka bariruka. Paulo ari kararaba. Bariruka. Aha hafi y'ibarabara hari abantu rero babarorereza. Abafana. Hano rero nibo basamaza abantu. Hano harimo abahungu b'abafana basamaza abantu. Uzi ibintu bari bafise mu gusamaza uwo muntu yarirutse abo wa mbere. Ariruka ageze ahantu bakoma amashi, bamwe bamusuka kwa amazi, abandi bamutera amashugwe, abandi bamusuka kwa amazi. None haravyo gutya abona ruwa mbere ariruka, amashugwe menshi, amashi menshi, impundu nyinshi, amazi menshi, ariruka. Bavuga tubaye uwa mbere, kuraje. Ariruka ageze gutya ashika ruwa mbere. Mugabo baravye umurongo washitse yatanguriyemwo asanga siwe arangijemwo kubera ikibamusamaje. Ndagomba kubwire ku mwanya ushobora kuba uri kurasenga ariko hari abariko baragusamaza bigatuma udashika muri pra yawe, kwiherezo ryawe ry'ubuzima bwawe, udafata urugo, udashika ku buzima kubera iki abariko baragusamaza. Mwabakobwa mwe mureke gusamara. Numva no vuga vyinshi, reka dusenge. Ariko mu gusenga urugwaruka
je nipfuza ko urugwaruka rwogera ku rugero rwiza cyane, kandi iki gikorane uku bagiteguye numva ntashaka ko gisura gutegurwa uku, gikwiye kuba igikorane cy'inkomezi nyinshi kandi kirimo abantu benshi, cyane. Tugafata umwanya munini wo kurarika no kuvuga no gupibriya, nanje nzobafasha ndakivuge kuri radio, tugitangaze tugishiremo inkomezi, habe nko kuwa Mungu mu gatondo, hanyuma namwe murarike mutumira abantu, tuvuga ububi bwa bamwe n'ubwiza bw'abantu. Ariko nagomba nakubwire sha, navuze abahungu ni babi, hariho n'abakobwa babi. Hari abakobwa baprovoka umuhungu bakamuta mu rudubi. We ndabihagaritse nzobibabwira. Sawa, Yesu adufashe cyane. Mwimisi mperutse kubona umuhungu ambarira ati ntabara, hari umukobwa arandembeje neza na neza yafashe. Jesi mbona iyo ndamuhungira. We uwo muntu umva ari gute? Mubi. Reka dutegure igikorane rero. Je numva twova hatugiteguye. Ariko mwe nimwipfuza abantu ko batababo. Ariko mwe nimwipfuza yuko mukwiye kumenya ububi bwose. Mu gutegura igikorane gitegurwa n'amafaranga kugira kibe igikorane gifite isuku. Amafaranga. Je nagomba mve ngadutanze umusada niburi buri wo gutegura ico gikorane. Kandi umukozi w'Imana ari hano, umukristo ari hano, umuntu ugwaruka ari hano, umukristo ari hano, agira ikintu yoterera kugira ngo dushobore gutegura igikorane gishobora kuvugangwa kikagira ishusho yo gutumira abantu bakabohoka. Nagomba ndababwire mwa abantu b'Imana, ntimuhave muraba ngo Imana izoraba iyo nzobe, ariko Imana izoraba yuko twayikoreye neza no mu bwizigirwa. Hari n'imisi uzokongerwa kubera gukorera Imana. Hariho n'inyungu zoronka kubera gukorera Imana. Jewe unyihenze ko nimwesheje woguma wibaza ngo ndacara umusore. Nimwesheje wo kubaza ngo ndacara umusore. Nico gituma ntambara impeta kugira ngo abantu bagume bahonoka. Nanje bandabe ndababwira uribomye. Korera Imana kugira ngo ube umusore. Korera Imana kugira urambe. Korera Imana kugira ngo wambikwe ayandi mavuta. Oh, hallelujah! Ariko mwokorera Imana. Ninde yumva ivyo ndiko ndavuga rukuri? Ni kweli kabisa. Muza dukorera Imana. Ni wakorera Imana ugagira amasengesho menshi. Reka ndeke kwigisha. Ukakorera Imana ukagira amasengesho menshi. Amasengesho akujana mu kwezwa. Amasengesho aguhuza n'Imana. Amasengesho asenyura imisozi. Ndakubwiza ukuri n'ibisigo biziboma. Muze dukorera Imana. Je numva novuga ibintu byinshi cyane. Muze dukorera Imana. Ninde muntu yogira icyo yoterera kubwico gikorana cyangwa no kubindi bikorwa, ariko dukeneye gikorana paniki ikumenga ehera bumenga na masengesho ya dimanche après-midi niko ameze. Kubera iki? Ntimwatumiye, nta buryo mwatanze, nta kintu na kimwe mwakoze. Turakeneye umuntu wese agira umusada, hanyuma tugitegurana inkomezi mu buryo bukomeye cyane, hanyuma tuvuga ubutumwa bwiza. Harago umusore cyangwa umukobwa atari karakorera Imana mu bwo busore bwiwe. Ndakubwiza ukuri, wewe ni wavyara kabiri gatatu uzobugikorera Imana, udakorera Imana ubunyane ukiri umusore uzoyikorera he? Ufise banzwe ingiri batatu bane batanu no gusa utanguye mwiyo riti murimo ni wavyara ntuzobukiza no gusenga. Gira ikiko uzokora kizokuvugira mu misi zoza, Yesu ashimwe cyane. Ninde mu yumva hari ikintu yokora kubwico gikorwa? Je ndatere 50,000 petit frère. Uzi wewe
nawe ibihumbi 50 bibaye 100 umuntu wese agira icyo yokora 20,050 arana yafise vra ya nawe 50 desamire pastor 50 desa senkana 20,000 aba bakozi b'Imana je ngomba ncefu kamanda basengera nawe 50 uyu muhungu wanje uzi ko ari karadukurikira nawe angahe senkana aba senkani hagarara ndasabira amavuta no mu ishengero wumva ashobora gutanga senkani hagarara duhamagara ubwiza bw'Imana wanka kuyatanga kwa muganga bazoyajya n'abazimu bazoyatwara ariko ni wayakorera ku Imana urahinduye ubigenjeje gute 100 yewe kubihinduye ukagera 100 nanje ngize 105 ndakurahi rabasikelo taka hivyo ndakurahi haleluya twicira umugisha nukuri mwe mu w'Imana nuko akora nta muntu yonyanikira amafaranga ubutaza gukora ubuzi ko adakora amen pastor ndabakunze uyu munsi mana we haleluya ugira icuba korera kubwaya masengesho niki gikorwa cy'ugwaruka uzi kunyaga ugwaruka rumwe kubunyaza abantu nk'igihumbi uwo muntu mazokora ibikorwa bikomeye cyane navuze ngo abantu bose basenkani bahagarare n'abari mu ishengero ayo mafaranga muzi kuyatwara ahandi hantu muze ingo ni muze hano abantu ba 55 bahagarare abitanu bahagarare twebwe abijana n'105 duhagarara mu nyuma abitanu ariko ni mwajeje nababonye nukura amafaranga mutayafise ariko murayagumye ko kazi kanyu reka nibandanirize reka kandi ubu ngomba mbanze mfukame nsengera ba 55 abavenki ndabasengera ukwabo n'abadisi n'abasenke n'abigihumbi umwe wese azohembwa ingeri kwiranye n'ivyo yakoze none se kuri kwijambo ry'Imana n'uwijana n'ukwiwe n'105 n'ukwiwe urambwira ko tuza kunganya umugisha nanze 105 nawe utanze igihumbi we iyo Mana ntiyihenda Mana ndagushimiye kubw'aba bantu uwera wa Isirayeli kubw'iki gikorwa Mana gikorekte ndaguhamagaye kubw'imbabazi z'Imana ndaguhamagaye kuko wapfuye ukazuka kubw'iri yerekwa mwami Yesu wasize muri aba bantu ndasengeye utanze 100 n'utanze majana n'utanze 50 umwe wese hano mwana wereye kwa aba bakozi bawe ubasiga yandi mavuta kurundi rugero ndasengeye aba bantu uko batanze ku rugero rwawe mwana Mana ehera intumbero bafise ehera imigambi bafise ehera ikigogwa gikoretse Uwiteka Imana y'amahoro Imana amasezerano Imana idahinduka tugomba kunyaga imitima tuvuga kugira neza kwawe rugwaruka rwawe ruhinduke abari hano bahinduke abatarakizwa bakizwe Mana udushigikire kubw'uwo murimo umuntu wese agize icakora mu iki gikorwa ubimuharureko nk'ukugororoka ubigwize ibihetangabo kenshi mwami umurinde urupfu umurinde gukenyuka Mana ya Aburahamu na Isaka uzobashitse ku masezerano urupfu rutaraza cyangwa inzambi itaravuga haleluya kubwo kugukorera egeza muyera baha ibindi byizigiro baha ubundi buzima bahindurira amazina ndagushimiye kugiye kwivanga mu vyabo ivyabo kabigwiza ibihetangabo kenshi vuba cyane baza batangisha
ishimwe babonye hari icyo waremye. kandi umuntu wese agize icyo akoze, ndasenza Imana ngo ukigwize ibicuro 100 rabasi. icyo umuntu wese akoze ukigwize inshuro 100, ukigwize inshuro 1000, ukigwize inshuro 10. Mana ndagushimiye n'ivyo bice bitatu, ko harabugiye kugwiriza 1000, abugiye kugwiriza inshuro 100, ko harabugiye kugwiriza inshuro 10. urakoze. icyo umuntu abiba nicyo azokwimbura mu izina rya Yesu. ndashaka uwamake ninde duhere ku majana 5, duhere ku majana 5 tuduge. ufise ibihumbi 30, 20 ahagarare 20, aba 20 baterera umurimo w'Imana 20. Mana yanje, hari umuntu meruka akusabira akazi, usabye akazi, nta kazi yari afise, arambarira ngo uhereye isaha ndumvise ko akazi ndakaronse, ngo kandi nzoca ntanga umushahara w'ukwezi kwa mbere, sinzoshira no mu mufuko. Ndamubwira ati kuko zivyo Imana ivyumve, igupime nayo ikugeze, ndazi ko ukenye cyane byagutosha. ikiguha akazi gatubutse ukiyabona usimbwe umutima, hama tuze turabe ko uzoca uyatanga. ikimuha akazi mu kwezi gukurikira ahembwe 1,200,000, ukwezi gukurikira ahembwe 1,200,000. je yanterefone ambwira ngo naronse akazi, ngo kandi keza. ati Imana ishimwe. bitariki kurikira cyambo nazanye iyo 1,200,000. aya ni wa mushuzo, ni wa mushahara. naho bagomba kutwirukana n'umugore na kariyo tutaronka akazi bari kutwirukana, ariko ubuho ntibatwirukana kuko mu kwezi gukurikira nzohembwa nkaya. aya mafaranga ndahagaritse byose, dusonza tuburara tubwirirwa n'imyaka narimaze yari myinshi ntayaronka. nkeswe ubuho nziga ko mu kwezi kuza buca ndayaronka, nta mpamvu yo guhemuka. reka ndakubwire, nuzugeze Imana hamuyipime, hanyuma irabe kuko yije. niryo jambo tw'Imana twumvise mu gatondo. Imana igeza Aburahamu. nimba Imana ikugejeje mu iki gikorwa, zugeze Imana. Yesu adufashe cyane. twatuvuze aba 20 habonetse umwe. sawa, reka turangize ko umwe banatosha. 2, 3, Imana ishimwe. sawa, reka dusaba abantu b'ibihumbi 10. andika ningoga abantu b'ibihumbi 10 tunyarukirize. wamaze wahejeje aba bantu b'ibihumbi 10 batwandikira, tunyarukirize eji dusenge. Bayijide nimudufashe aba bantu b'ibihumbi 10. Imana ibaho umugisha. tuce dusenga Imana turangiza, kandi ndazi neza ko Imana izobagirira neza mu rugero rukwiye cyane. hari abantu abafise ibihumbi 5,5. reka dusabe abafise kuva ku 1,000 ku majana 5 bayazane mwibi biseke, bazane hano, bazane 1,000, 2,000, majana 5 muzane hano. naho ugira na 5 uzane hano ntagora. hama turangiza dusenge. ngiye kubasengera. yaguhoraho se umwami wacu Yesu, zina risumba yandi mazina yose. aba bantu ngaba barahagurutse, biyemeje ibihumbi 10, biyemeje ibihumbi 20, biyemeje ibihumbi 5, kandi baragukoreye nk'Imana. uhereye kuri baba pastor 10 umwe wakoze wababonye, n'ubusubiye kuba kwereka kuko nta mafaranga bafise, nta kazi bakora, nta hantu na hamwe bayakorera turetse kuguhamagara, ariko bahevye amagara kuko batahuye ubugombe bwawe. ndabasengeye ukunyene bihevye, nawe wihebe mu vyabo. umwe wese kucakoze akiyahura, akemera gukora igikorwa nk'iki kugira ngo akugeze mwami nyanijuru n'isi, wihebe burundi rugero. ndakwinginze uku kwezi kutarahera tugiye gutangura kwa 12 ugira ikintu wokora. ndakwinginze
ndakwinginze ukwezi kwa mbere haze ukwa 12 n'ukwezi kwa mbere haba surprise iteye ubwoba mwaba bantu bateramiye ku uyu mugoroba. Ndagushimiye, ndazi ko ibintu byose nagusabye warabikoze, ntuzuhindagurika namba. Nta munsi numwe turagusaba ngo uburi icyo ukora. Uko wagiriye neza wa mwene data ukamuha akazi